ukayikumera andi mashi kuko aya mashi kwanda yavuze avuye kwe n'inkuko nabamvuye mu kaburi nkaza mvuga ati Yesu nashima jewe kubisanzwe nahoze ndi mu Kristo ariko ndabivamwe mbo umumizirima mbaye mu miziriba naravyihebeye gushika yaho numva yuko umutima wanje hose ubaye umumizirima ariko mama wiwanje ari umusenzi anambwiye ivyo yoba yumvise kwishengera nabubwiye ati toka shetani ariko nari gipinga y'umuryango sinzi ukungene Imana yoba yazanye ingwara niyo yankosoye ituma shika hano hantu uyu muntu asa n'uvuye mu kaburi nk'uko yabivuze nimwongera amashimeshi cyane hanyuma ukuntu yankosoye sikundi jewe nararondeye ndahiga amafaranga ndaje muri Kongo nkayabona ariko araza ari menshi ariko uko ndayaronka narota ndi mu kuzimu ndiko ndapokeza amafaranga abava ku isi bamanuka ikuzimu aba bodyguard bari bampagarikiye baravye indimi mu maso bagasokorera indimi zari inzoka nkabona ndiko ndabapokeza amafaranga niho rero maze gutaha amafaranga naha madame sinigera mbona icyo yakojeje yambariye yuko amafaranga yahomvye namuhirake ziratigira stock yakoresha imisi 2 akambarira ngo yaheze niho ndi muhira nafatwa n'uruntu ku mutima numva ruratera ndabwira muzehe ati ujaje numerewe nabi bisamo njane kwa muganga arankundira njana kwa muganga ashikanyeyo baca mu gipimo gipimbushuhe nababwiye ati ntimukishiremo ni mutima waduze uko numva ngeze mu kanwa bampiye umutima bambwiye ati umutima wawe urakomeye nta mutima ugwaye bashiramwe amaserumu uko bashiramwe serumu niko natera ntakaza ubwenge ndavuga ati nkuramwe amaserumu ntacyari karafasha ni mu ntahane muhira barantana muhira barashikana ndi muhira njyamye bari banyandikira litiro 3 ku munsi z'amazi ko ari zoza ndafata ndi muhira mu nzu niho navuga ati reka numvirize radio ngiye ndaza kugura radio sanga imirongo yose yikase nirikiravuga ndaje ko ndabirega umurongo wa mbere nuguruye wari umurongo umwungere ariko aratanga kuyiganira ku radio mubanze mukomera amashimana ijambo ryagiye kufasha ku murongo wa mbere numvise ko ari umunsi wa kabiri yakira abarushe n'abaremerewe uyo munsi wa kabiri nabaye wa mbere mu bantu babanje gushika ngaha n'abavyeyi se nababwiye iyo ngiye kuko bazi ko ndi gipingi cyanayiranye mu muryango maze gushika ngaha kubari bagwaye baremvye kuko batubari ati abumva baremvye ntibigwe baratonda baze tubasengere nabaye ngabo baremvye aho nari ntonze ngera shikigo kugira basenge numva umutima usubira kandi ugatera umbuza kuhaguruka ngo ngende basengera bamaze kusengera niho mwarimu yavuze ati wewe burya baragutanga ikimaze kinka kandi nibipfuza yuko wozoba ati wewe umunsi uzoronka ikimazi woshikanira Imana isumba icyo kimazi abashikaniye shetani kugira ubuzima bwawe buhanagurike atuzugitange icyo naracyakiriye ariko kubwo maze amezi 3 arenga ntazi akazi mu maboko ntazi nguvu mu maboko ikinyobwa cyanje fatani litiro 3 z'amazi byabaye imfa gusa ntacyo tukimaze nacyo narose ariko nagumye saba Imana Mana uzufashe nimba ukora shetani yarose kimaze naje nze ndakironke ndakigutangira mbandanya ndagenda barasubira bavuga ati dufise amasengesho y'imisi 3 yo kwirukana barozi ayo masengesho nayabaye ngo nabaye wa mbere kandi ku munsi wa mbere ari ku munsi wa gatano umwungere Imana yaramuvugije aravuga ati ugwaye umusonga haguru anungura utokiyo naridi kandi niyaranzi anungura utoki ati wewe uragwaye umusonga ati ugufatira sinamenye ko nakozaho umutima utera nisanze nahakoze wa mutima ngo yino shirasubira haguruka ndavuga ati none ngira umwongere bavugishijwe kugira atumye umusonga ahubwo wiyongera kuki utera gusumbuka wa rufata ndavuga ati Mana ni wowe uzi kuntu washikanye ngaha naragenda kondera abashenga basaba basabire idua bakambira ngo ntabyo dushoboye nabyo twigiye nkasubira muhira ariko Mana kongeze ngaha ndazi byose uzobimara bukeye kandi ndagaruka ari ku wa gatandatu ejo
maze gushika kwa gatanu subinywa gatoya mvuye ngaha nagendanywa amazi mutima wasubiye kuduga ngeze muhira numva ugomba mvemwo ndabwira mama ati ubu rero aho Imana yakanzigamiye irankuye ko amaboko. Mama aravuga atoya reka ndakuzanire Bibiliya uyishire ku mutwe w'igitanda ntiyishira ko gusa wa mutima numvise uhagaze. Mwijoro ndaryamye maze kuryama aho narota za ndoto mbi nca ntangura kubona abene wacu baboshwe hari uri inyuma yabo ari karakata n'umukasakatagura ijya migozi. Nanje mbona aho ntegereye bisi mbona abantu baza bariruka bari ku ndogoba arizo mbona umenga baje kumbwira ngo rirangaha ndakuko nta shobozi ifise wo gusobanura izo ndoto ariko ndavuga ati izi ndoto ni nziza. Madame wanje nawe no mu mizirima bukeye andotera avuga ati je narose ndiko ndakora ku mafaranga menshi isanga ihuye n'indoto narose y'ukungena rije nariko negose n'inzu yari karasaba amafaranga kubera mu mezi 3 maze kugwara sindaro ku mafaranga ndiha ndavuga ati man amafaranga ni ingwara icyari gikomeye ari ingwara ibisi indoto nahora ndota mbi nazo ndiko ndarota kuba ndiko ndashika imbere yawe wankuye inyuma y'abataboneka urankwe kunyicarikana n'ababoneka mwami. Iyi sano y'umwanya nta gihari na kimwe kitangizeza yuko ndiko ndava ikuzimu inji iburu ndiko ndava inyuma inji imbere n'ibisigaye mufashe gukomera amashimari zobikora. Umutima kuva musengera sindigera numva unaduga na gatoya sinziriye indoto za mbere mbona indoto z'ahantu heza ndiko ndaje. Haleluya amashimeshi urumva ko yavuye kuzimu yavuye mu cyobo yavuye ku kaburi dukomera amashi umwami Yesu yahahe nziza cyane. Nyamba mukunda Imana ni munkomera amashimana jewe namaze nk'imyaka nyingahe mama goma mbwira genda wigubatizwe ngiye mama agiye kubaza mbu umwana wanje azobatizwa bacambwira ngo nawo tuzi ndasubiraho nirindi bavuga ngo nawo tuzi. Imana yaraye ibikoze naraye nabatijwe ku Pasika itarike 19 mu nkomera Imana mashi. Imana ishimwe. Jewe nari maze igihe cy'amezi 2 mfise ibitero by'imbeba zirara ziranjya amaguru. Izo mbeba zahereye kubanza kurya ububido gushika naho ububido ndaweheba kubugura nteba nkarondera ibikinju by'amazi ari byo nza ndapomamo amazi ndateba ndayabika ku mugozi mugabo ejo kuko hari haheze igihe ziriko ziranjya amaguru guherera ayo mezi 2 zinjya amaguru ziratabura n'ishuka ndateba ndavuga none ibi n'ibitero by'imbeba cyane mugabo ejo navuye ngaha kubera nari nasenze ishitse ngaho umuhungu twahora tubana ndamubwira ati kuko twahora tuzitega n'akamasho bikanka gerageza uno munsi urabe acara zitegeje nagiye kuryama inzombe bazine zipfuye kandi naraye neza. Amasengesho y'umututumura abarozi ariko iyumvira imbeba zijya akabido karimwo amazi kugeza ku rugero amazi ayamanika hejuru ku mugozi ari ibintu bisize n'ubwenge guhungisha amazi atari n'inyama ukamanika ukenendeka amazi uhungisha imbere oya abarozi nabo ni babi baragakizwa.